Ikimenyetso cy'isenga gikoreshwa mu migirwa yo guhimbaza umunsi mukuru wa Noheli ryatanguye gukoreshwa ku mugaragaro muri Eklezia Gatolika mu mwaka w'1223. Uwaritanguje ni Umweranda Francisco w'i Assise. Aho vyabereye ubwa mbere akaba ari mu gihugu c'Ubutaliyano ahitwa Greccio. Igituma yaritanguje, Umweranda Francisco ubwa mbere yashaka gutuma abantu bashobora gutahura neza mu buryo bworoshe ivuka rya Yezu ingene ryagenze. Ubwa kabiri kwari kugira ngo ivuka rya Yezu Kristu ntirigume ari inkuru gusa yo gusoma, ariko ribe ikintu abantu babona, bakorako, bakakibamo n'umutima wabo wose. Ubwa gatatu kwari ugufasha abakene n'abatazi gusoma gutahura inkuru nziza biciye mu maso n'ivyerekanwa, kugira ngo umuntu ashobore gutahura cane cane abo bantu batari bazi ugusoma no kwandika. Muri iryo joro rya Noheli ryo mu mwaka w'1223, Francisco w'i Assise yarateguye ikibanza kimeze nka Betelehemu, harimo icumba c'inka, uruyoya, inka n'indogobwe. Nta shusho ya Bikira Mariya canke ya Yozefu vyari bihari, ariko ivyabaye vyose vyari bigamije kwibutsa iryo vuka rya Yezu. Abantu benshi baraje, harasoma inkuru nziza, haravugwa ibisabisho, kandi kuva ico gihe ico gikorwa caciye gikwiragira muri Eklezia yose, gihinduka umugenzo n'umugirwa wa Noheli mu masengero, mu mihana. Isenga rero ni uburyo bwo kwigisha no kwiyumvira amabanga yo kwigira umuntu kwa jambo w'Imana. Isenga riduhamagarira ukwicisha bugufi, rikaduhamagarira kwakira Imana yaje ari umwana, kandi iryo senga yatwigisha gukunda abakene n'abasuzuguritse, kuko Yezu yavukiye mu bukene. Papa Leo wa 14 yavuze ko isenga rya Noheli ari ikimenyetso gikomeye cyo kwemera kw'abakristu. Yavuze ku igenekerezo ry'icumi ukwezi kwa 12 uyu mwaka i Roma, imbere y'isinzi ry'abakristu ku kibanza citiriwe Petero Mweranda, ati mu minsi mike tuzohimbaza Noheli. Ndazi ko mu ngo zanyu benshi bariko baratunganya canke bamaze gutunganya isenga rya Noheli rigaragaza mu buryo buboneka ibanga ry'ivuka rya Kristo. Ndifuza ko ico kimenyetso kubwo kwemera kibera umuco abakristo bose mu kuzirikana ivuka ry'umukama wacu Yezu Kristo. Ese ico kimenyetso niko Papa Leo wa 14 avuga coguma kiri mu biranga imigirwa ya Noheli, kikibutsa ko Yezu yaje kuba umuntu kugira ngo abane natwe. I Vatikano hari amasenga atatu makuru. Papa Leo wa 14 yarabivuze ko i Vatikano hari amasenga akomeye atatu. Isenga rya mbere ni isenga riri ku kibuga citiriwe Petero Mweranda. Iryo senga rikomoka mu ntara ya Salerne mu gihugu c'Ubutaliyano. Ni risenga rinini cyane, rikaba ririmo inyubako n'imigenzo vya kera vyo mu karere ka Salerne mu gihugu c'Ubutaliyano, hamwe n'ibimenyetso vy'aberanda bakomeye baho nk'umweranda Alphonse Maria w'Irigori yashinze umuryango w'abaredemptoriste. Harimo kandi muri iryo senga riri ku kibuga c'umweranda, ikibuga citiriwe Mweranda Petero, harimo kandi ibimenyetso vy'ivyo kurya vy'ivyamwa bizwi cyane muri ako karere. Amabuye ari hasi agereranya inzira za kera z'abaromani, hakaba hashizweko n'ibishushanyo vy'abungere n'inyamaswa bingana nk'uko vyoba ari bizima. Inka, indogobwe bingana n'inka nyene, hamwe n'abungere bangana nyene n'abantu babungere. Isenga rigira kabiri turisanga mu nzu yitiriwe Paulo wa gatandatu Mweranda. Iryo senga rikomoka mu gihugu ca Costa Rica, rikitwa Nacimiento Gaudium, no kuvuga ivuka ry'akanyamuneza. Iryo senga rifise udutambara dufise amabara atandukanye. Utu dutambara tukaba tungana n'ibihumbi 28. Agatambara kamwe kamwe kagaserukira ubuzima bw'umwana bwakijijwe biciye mu gusenga no mu gufasha abakenyezi benshi bari mu ngorane. Turazi bavukanye ko iyo twumvise ivuka rya Yezu twumva ubuzima umwana yavutse, bikatwerekeza ku bana biriko baravuka buri munsi. Iryo senga rero riri mu nzu yitiriwe Paulo Mweranda
wa gatandatu ritwibutsa utu dutambara turimwo, tutwibutsa abo bana bakijijwe biciye mu gusenga, biciye mu bisabisho duhereza buri munsi, umwana akaronka ubuzima, hamwe n'ubwo buzima bwabonetse ari uko hari abakenyezi bafashijwe biciye mu ngorane. Isenga rigira gatatu riri muri bazilike yitiriwe Petero Mweranda, harimo isenga rikomoka mu muco w'i Napoli mu gihugu c'Ubutaliyano. Iryo senga riri hafi ya altari yitiriwe Gregori Mukuru Mweranda mu ruhande rw'ibubamfu rwa bazilike. Papa Leo rero wa 14 yarasiguye ko isenga rya Noheli ryibutsa abaja i Roma bavuye mu mihingo yose y'isi ko Imana yegereye umuntu, iba umwe muri twebwe, ko Imana yinjira mu mateka yacu mu buryo bworoshe, mu buryo buciye bugufi bw'umwana mutoyi. Yavuze ko imbere y'isenga, yaba riri mu isengero canke riri mu ngo zacu, duhamagarirwe kugira akanya kugugira agacerere, akanya ko gusenga, akanya ko kwinjira muri twebwe kugira ngo twinjire mu migenderanire myiza n'Imana. Papa Leo wa 14 yibukije kandi ko isenga ritwereka ko turi mu rugendo rw'urukiza, aho tutari twenyine na gatoya, kuko Imana igumana natwe. Yisunze amajambo y'umweranda Augustino, Papa yavuze ati Imana yabaye umuntu kugira ngo umuntu abe uw'Imana, kugira ngo